hano tugomba tuhita izina rishasha kandi iryo zina bivanye n'igihe turimo na saison turimo ryaza kuba izina ry'umuntu ari muri kino kibanza nyene. Impa byihuse guharura 11 ku murongo wa 3 kabashataradosa utumuriro w'Imana cyane gose umuriro w'Imana cyane gose umuriro w'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo aho hantu bahita Tabera, avuga ngo Tabera Tabera ngira umuntu hero ndi wabati Tabera mubwire neza uti Tabera. Aho hantu bahita Tabera kuko umuriro w'Uhoraho wadutse, kuko umuriro w'Uhoraho wadutse. Sura kana mubwire uti kaze muri Tabera, uti kandi uri Tabera ikibanza umuriro w'Imana ugiye kwadukamo. Iyo amen uburyo bwawe uri kurabikora biranyereka neza ko uyu muri utarafata neza. Numva amen ya muri kino kibanza. Igihe cyose Imana yashatse gukora ibintu bikomeye mu mateka y'isi, Imana yakoze iki kintu, yakoze ahantu yadukije umuriro hagati mu bantu bayo. Mose mbere ko atangura ministeri yiwe, ijambo ry'Imana rimbwira ngo nuko abona igisaka kiriko kiraka umuriro. Ishengero rya Kristo mu isezerano rishasha imbere ko ritangura gukora mission yaryo, ijambo ry'Imana rimbwira ngo maze babona imbeya z'umuriro zigabanganya ku mitwe yawo. Uyu munsi akambwire abasiyerezi muri kino kibanza n'inshuti zacu n'abagenzi bacu, iki kibanza ni Tabera. Y'ubuzima bwawe bugiye gucika Tabera. Numva ameni ya muri kino kibanza. Hari ibikorwa bitandukanye abantu bakora bituma Imana ishobora kwadusha umuriro hagati muri bo. Numva ameni ya muri kino kibanza. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza nuko ari Imana ibiri kirakora muri twebwe, nuko ari umuriro ibiri kiratsa muri twebwe. Shaka mvugishwe hejuru ya CRZ kubijanye n'igihe gishasha twinjiyemwo, aho Imana ikiravuga ko ari ibihe byo gutunganywa. Nta munsi n'umwe ashobora kubaho gutunganywa atamuriro uri kurakora igikorwa cawo. Mpera tuzi umuntu herende iwawe umubwiye ngo Tabera. Haleluya. Imbere yuko ntangura kuvuga ubutumwa bwiza nabonye umuriro, nabonye ikiyaga cy'umuriro. Bese murazi témoignage. Igihe Imana impamagara yampamagariye mwiyerekwa iri kinyereka umuriro, ikiyaga cy'umuriro abantu batizeye Imana bazoteregwamwo. Imana irambwira ngo ndagusubije mu isi, genda ubabwire ibijanye n'iki kibanza, genda ubabwire yuko abatanyizeye abatozo kwemera igikorwa nakoze, iki nico kibanza kibarindiriye. Iyo mvuga ubutumwa bwiza murabizi ni kubera ko nibuka iyo imaze nabonye. Numvise umuntu ari karaniha, numvise umuntu ari karataka, numvise umuntu ari karaboroga, ari hagati mu kiyaga cyaka umuriro. Uyu munsi akambwira abantu muri kino kibanza, nimba takeneye ko benshi baterwa muri ico kiyaga, iyi Tabera ibwirizwa kuba experimente mu buzima bw'iwawe. Hari umuriro wivuga bucumwa ubwirizwa kwaduka muri we. Amen, ndakubwire neza. Sura kandi bwira umuntu ndabote Tabera, mubwire uti Tabera. Aho hantu bahita kuko umuriro w'Uhoraho, kuko umuriro w'Uhoraho, kuko umuriro w'Uhoraho wagize iki? Wagize iki? Wadutse muri bo. Uyu muri utaraduka muri wewe biragoye ko dushobora kwimura ubwami bw'umwijima muri kino gihugu. Uyu muriro udashoboye kwaduka muri wewe biragoye kungene uba umucunguzi w'umuryango wawe. Uyu muriro iyo uri muri wewe, numva ameri ya muri kino kibanza, iyo umuriro uri muri wewe uba nk'umuvugishwa n'Imana Yeremiya. Yeremiya aravuga ngo ntacyo subira kuvuga mu izina ryawe kuko abantu bose bangize agacwengo, abantu bose baranyimoka, abantu bose barantwenga, nta numwe ntahura, nta numwe anyumva. Iyo umuriro uri kurabiragira muri wewe ni gake abo muvukana bazokumva, ni gake umuryango wawe uzokumva, n'urunganwe rwawe ni gake bazokumva. Ibi nivyo vyasike Yeremiya, ariko avuze ngo ntazasubira kuvuga mu izina ry'Uhoraho. Imana yadutse umuriro muri we. Numva ameri ya muri kino kibanza. Uyu n'umuriro ndabivuge cyane, ndikoreshaho fondation mukozi Imana agiye kuza. Numva ameri ya muri kino kibanza. Narababwiye ko hari uburyo bubiri imisi yose Imana yamayitiza mu gukora ibintu.
hari uburyo buri pacifique, hari uburyo Imana ikora pastorikaho, Imana izikadodora, ndi kuruga indadodora, niwumva ijwi ryanje ukugura ndinjira dusangire. Hari igihe Imana yinginga abantu, hari igihe Imana isaba abantu, nimunyemere ninjire, nimwemera nkinjira muzogira amahoro, muzogira uburukiro bw'imitima yanyu, muzomererwa neza. Ico nigihe Imana yitije inzira ya demokrasi, kuko abantu bashobora kuvyumva gutyo cyangwa ukabitahura gutyo. Ariko hari ubundi buryo bundi mbona mu vyakozwe n'umwa igice c'icenda, naho Imana yadutsa Tabera. Vuga ngo Tabera. Nigihe Imana itadodora, nigihe Imana itagusaba uruhusha, hari abantu muri kino kibanza base gukorera Imana, iki ndiko ndakivuga nk'umuvugishwa, base gukorera Imana kubera ko bafise imvo kanaka, iki nikirakoreka, iki Imana ni wagikora. Hari n'abandi pastor Eric bamaze gusaba Imana ibimenyetso nibiki, mugabo si imisozi Imana yamitanga imenyetso kugira ngo abayo bayikorere. Hari igihe Imana wanse kuneza yitiza inzira ya Tabera, yitiza igikorwa cyo kwaducumura muri wewe, ubishaka utabishaka. Ezekiel yanse kubikora, Imana yamubwira ngo icyo wamiza kamaso ngiye kukigukura imbere, icyo wishimirije ngiye kukikwaka, icyo uhora igihe cyose wamuri kurahanga amaso, icyo kigiye gukamangana imbere y'amaso yawe. Vuga ngo gutunganywa, vuga ngo gutunganywa. Isi tariki ya mbere, reka nkore transfer, niwo muco wacu hano hantu. Isi tariki ya mbere ndashaka gukora transfer, ndashaka gukora transfer. Nimba ari tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, ibi bimbwira neza ko uku ni ukwezi twinjiyemo gusasa, ukwezi Imana yise ukwezi ko gutunganywa gose. Vuga ngo gutunganywa gose. Gutunganywa gose ni ukutoroherezwa gose, gutunganywa gose ni ukurizwa gose, gutunganywa gose ni ukubabazwa gose, gutunganywa gose nukwimwa amahirwe abandi bafitiye uburenganzira. Iyi Imana ikiragutunganya ntifise impuhwe z'ivyo uri kurayibwira, ifise impuhwe z'ivyayo ikeneye gucishiriza muri wewe kugira itabara amahanga. Nariziko ndiko ndavuga n'abantu b'Imana muri kino kibanza bakamuhamera imeze neza. Urazi bibiri ijambo ry'Imana tugira ngo turengane ivya mbere vya Kristo. Ivya mbere vya Kristo ni ivy'abakiri bato, aho ubwirwa identité, aho ubwirwa ko wahariwe. Yego ni vyiza, mugabo iyo tugeze mu vyo gutunganywa, Imana ikubwira icyo wacitse muri Kristo Yesu. Iyo tugeze mu vyo gutunganywa, Imana itangura kukubwira icyo ishaka kuri wewe, Imana itangura kukuboha mu mutima, Imana itangura kugukora, Imana itangura kugukoresha umutwaro ifise. Haleluya. Igihe cyo gutunganywa n'igihe cyo gutoroherezwa. Igihe cyo gutunganywa n'igihe Imana ivuguta umuriro waka amakara n'amazuku, Imana ikagucishayo. Uvuze ngo ndahiye ntizigukurayo, kuko igukuyeyo uzotera indwara abantu. Ikibazo dufise uyu munsi muri kino gihugu cy'u Burundi, n'abakozi b'Imana bavuye mu muriro waka amazuku, umuriro waka cyane, banga ko Imana ikora icyo igomba gukora mu buzima bwayo, bavayo badahiye. Iyo uvuyeyo udahiye, abantu bagufunguye baragwara mu nda, abantu bagufunguye bagira ibibazo bitandukanye. Ariko iyo wemeye ugasha, ubiriza, turababara mugabo ntiduherayo, turababara ariko ntitugumayo, turababara ariko ntidushira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abona igisaka cyaka umuriro ariko kidatemuka. Mwana maza umuriro waraka mugabo ico gisaka nticyahera. Uyu muriro ugiye kwaka hano muri Tabera. Haleluya, haleluya. Si umuriro wo kukwica, ni umuriro wo kugukora. Numva Mary muri kino kibanza, numva Mary muri kino kibanza. Urazi sindi excited n'ivyo tugiye kuba mu ego, nivyo Imana igiye kutwongera benshi bakizwa barenze abo tungana. Ego ni vyiza, mugabo uburyo Imana igiye kubaduha nivyo je biriko birantera excitement, nivyo biriko birantera amatsiko, kuko n'uburyo uzobabara mugabo ukanezerwa nuko babajwe n'umwami.
birivuga ngo nuko bahejeje kubakubita barabarekura ngo ariko bagenda banezerewe. Kama umuntu akubitwa, umuntu ababazwa, umuntu abatorcire, mugabo akagenda anezerewe. Bibiliya ivuga ngo banezererwa nuko bahowe izina ry'umwami. Yesu nawe yavuze ngo muze muhimpagwe, muze munezerwe niba abahama babahora izina. Hari amahevure tudashobora kuvyara. Haleluya. N'umuriro usanzwe wo ngaha mwisi, ya miriro tubona ukabona umugeni akavuga ubutumwa ukumva nawe umenga uratse umuriro, uwo ni uwibanze. Hari umuriro waswa n'uhoraho, kandi urazi birivuga ngo mbega uhoraho niyagira ico akoze ninde azokubahuka kuza gutabara? Nimba urahari wateje ivyo bibazo, ninde azoza gutabara? Nimba ari umuriro uhoraho yakije, nikihe kizimya moto kizoza kuwuzimya? Uyu ni wo muriro ugiye kuturanga kuva muri imyaka 10 twinjiyemo. Bagukubita mu musaya umwe ugatega ubundi, mugavuga ati iri kofe nkubiswe hari umuntu akijijwe. Haleluya. Ingumu nkubiswe hari umuntu atabawe. Hariho abana Imana iduhera mu bise vy'ubutumwa bwiza n'umubabaro w'igikogwa Imana iduha kwanjira. Urazi Imana yiyumvire ku muryango wawe, Imana yiyumvire ku gihugu cyacu, Imana yiyumvire ku ishengero ryayo. Numva ameni ya muri kino kibanza, numva ameni ya muri kino kibanza. Sindakumva neza, numva ameni meze neza muri kino kibanza. Aho Imana yashimye gucishiriza muri wewe, muga uburyo icishiriza muri wewe n'uburyo tutamenyereye. Mugabo kandi iyo umuvyeyi Pastor Raja yarengeje ko hari ivyo bamutera kugira ngo bamuprovoke. Ku bantu batazoshaka kumva mu gihe cyo kumva, ijuru rigiye kubaprovoka. Kuko uwo mwana yitwa ikanguro ari igihe adashobora kuguma muri we, ko iyo hageze kasohoka ntasohoke arashobora gupfa, kandi apfuye arashobora kuguhitana. Ariko kandi uwo mwana Imana yamwinvestishemo ibintu bikomeye cyane. Imana imubonamwo ama-entreprise akomeye agiye guhubuza abantu. Imana imubonamwo umushinga amateka akomeye azotora amategeko atuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Numva ameni ya muri kino kibanza, numva ameni ya muri kino kibanza. Hari igihe tubona umengo n'abantu badushize mu muriro, mugabo si umuriro w'abantu. Ujya mu muriro bateyemo Meshaki, Abednego na Shadraka ntiwari umuriro w'abantu, wari umuriro w'Imana. Kuko hariho heve yagomba kuba i Babuloni. Birivuga ngo bavuyeyo basa ntaco babaye, ni nka Cagisaka. N'umuriro waka, mugabo uzoga umufise umushatsi wirabura, uzoga umungana uko ungana, ariko uraguturira, urakonsuma muri wewe, urataka ugatamo kagira ibiki. Mugabo n'umuriro utaje kukwica, n'umuriro wo gukarisha, n'umuriro wo gusteriliza ibikoresho Imana bigiye gukoresha operation ituma abantu bavukira mu isi. Numva amen mesenza muri kino kibanza, numva amen mesenza muri kino kibanza, kandi amen mesenza muri kino kibanza. Mbwira umuntu rero ndati kaze mu gihe gishasha cyo kugendera no gukorera mu muriro Imana yadukije muri twebwe. Haleluya, haleluya. Aho kuvuga ubutumwa bitabashowa yiwawe, numva amen ya muri kino kibanza. Uyu muriro si showa y'umuntu, aho wumva neza wuzuye amosozi n'amarira. Aho ubona umuntu, hari umwana nigeze kuvyaza ubutumwa bwiza niga mu mwaka w'9, yari umuhungu twigana, ngabo yari yambwiye twaricarana, yari yarambwiye kagwaye diabete. Igihe kimwe ndabona turiko turagenda tuvuye ku ishure, hari ahantu yagera akagira crise, agafatwa n'ibintu agakongatara, agacaba umuntu ari aggressive ku rugezo rwo hejuru. Uyo muhungu igihe twicaranye yaguma ari karampayira abakobwa baryamanye, akambwira turazi naho wewe udakeneye kuvyumva, mugabo nare nkoze ikintu gikomeye, nare ndevyereje umukobwa. Akumva nyene ari ubuhizi aza kunyiratira. Umunsi umwe mbona afashwe n'iyo crise, ariko aradandabagirana, mbona agiye kugwa mu ibarabara, ndamugarura imodoka igiye kumugonga. Ako kanya numva amosozi, numva ijwi rirambwiye ngo ko wamenye ivyo akora, urabona ingwara afise, urabona ibihaswe kumubako, mbega hamwe yopfa yicaranye nawe umwaka wose utigeze umubwira amakuru y'ivya Yesu,
niyapfa amaraso yiwe azobazwa nde? Umunsi ukurikira nasenze Imana, Mana ntararapfuye muri iryo joro, umumpe mu gatondo. Nari namusengeye ndamubwira aranka kumva, ntangura kumubwira ndiko ndarira, ndamubwira nti nibuka ivyahazwe kukubako ku munsi w'ejo. Ndamubwira nyuma yaho aho ubugingo bw'Umwami Yesu. Uyu munsi nimwe mu bavuga butumwa bateye ubwoba muri kino gisagara. Aragenda agakora agacigenda gacoganiza igikorane mu misozi. Iyo ndiko ndamwitegereza uyu munsi, inyuma yaho atagwe kumfasha ingendo zivuga butumwa, twajanye ibubanza n'ikinga kuvuga ubutumwa bwiza. Papa Desire kuva nga nibubanza tukanyaga n'ikinga kugenda ale ehoto tutagira amafaranga ya déplacement, tunyagirwa tuvayo tugaruka. Ngeze kumutakura imodoka iratugonga impa priorité, ndatemba imvura iratugwako. Ndavyibuka Bishop ico gihe yarambonye ati kusa gutyo wabaye iki? Ndavuga ati ni imvura yatunyagiye tuvuye ibubanza kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu muriro Imana ndifuza hamwe n'umukozi Imana agiye kuduhagarara imbere abandanize hano hantu, uyu muriro uturire utongore muri twebwe. Haleluya. Ndavyibuka amaheve twagize no turi muri reve, ariko ndibuka umusuzo w'ikanguro twabonye hano. Ndibuka igihe kimwe turi masengero Pastor Lopez, uravyibuka Gaera kaza ariko ararira yibutse abajene asize kwirigara bariko baranywa urumogi. Gaera urya ni wo mutwaro, ajya niyo marira, urya ni wo muriro uyu munsi Imana ikeneye muri no myaka 10. Twaravuze ubutumwa ariko nuvumengo nitwigeze tuvuga ubutumwa bwiza kuko hari bitari bwuzure. Iki gihe Imana igiye gutunganya ikintu cyose muri twebwe. Iki gihe Imana igiye gukora ikintu cyose muri twebwe. Iki gihe Imana igiye kwadusha umuriro muri twebwe. Nico gihe tugiye gukorera Imana, tutabwira Imana ngo ninagukorera uzompa iki, ariko kwikora kuko nta yindi shwa uyo muriro uri kuraduha. Kuvuga ubutumwa si shwa yacu, ni shwa y'ijuru. Gusenga si shwa yacu, ni shwa y'ijuru. Uyu muriro waduke muri twebwe, ngo hano bahita tabera, ngo kuko umuriro w'Uhoraho wadutse muri bo. Uyu munsi no mugoroba n'ibindi bihe tugiye kubamwo, uyu muriro waduke muri wewe, waduke mu bakozi b'Imana bari ngaha, waduke mu bantu bose bari ngaha, waduke mu babanyi, waduke ahantu hose. Tube nka zambwebwe. Ndahejeje. Zambwebwe Samusoni yaboha imirizo kugira ngo yihore sebukwe yamugiriye nabi, agafata umugore we akamuha undi mugabo. Harabwa tugira ndabakomeshe no korike, ahengera imirima yabo yeze, afata imbwebwe zibiri afatanya imirizo. Nivuga ngo nta nimwe yigenga, nta nimwe yirebanga. Iki ndagikunda cyane, yini formule ya reve. Muri reve nta numwe yigenga, nta numwe yirebanga. Ntavuga ngo je nkora ivyo nshaka, ngo je ndavyumva gutya. Ubishaka utabishaka turi connected, ubishaka utabishaka hari aho duhurira, hari kidufatanya. Iki nico Samson yakoze. Inyuma yaho adomeka umuriro, acazirekera kugira amenya izo mbwebwe zigeze. Yabona umuriro Pastor Kawugeze uko zide prasa we ntazo yabona, yaragiye arahagara araraba. Mugabo aho ziciye zagenda ziradomeka. Mbyo muri ndo kudomeka muri wo muri kudomeka aho zigeze zaradomeka. Munyemere hamwe n'umukozi w'Imana duhaguruze ku maguru yacu mwakira inyuma y'ibi bikorane vikanguro. Aho tugeze tudomeke. Nuva ameni ya muri kyo kibanza, aba mama muriko murakorera Imana muri domaine y'aba mama. Mudomeka aba mama, mudomeka abakobwa, mudomeka imisore n'inkumi. Vuga ngo kudomeka hamwe nawe ugaruka bati ibintu ntabikoze kubera